dukoraniye ku civugo ciza cyane, ubutungane butunganiriza bose, niryo terambere rirama. Iki civugo ni civugo gikomeye cyane. Nta muntu n'umwe ashobora kuba ariko aridodomba ngo ashobore gutera imbere. Nta muntu bariko bahonyora mu gakanu adashobora gutekanirwa mu vyiwe no mu biwe ngo ashobore kwiyumvira imigambi y'iterambere. Ubutungane nibwo koko nkingi y'iterambere rirama mu gihugu. Reka duhere ku butegetsi bw'igihugu. Ubutegetsi bw'igihugu rero ntimuze muravuga ngo bijya n'ivyo ubutegetsi ngo je sindimwo. Ubutegetsi bw'igihugu ajya amategeko yose atugenga, burya butegetsi butuma tugamburuka. Ntituba turiko tugamburukira umukuru w'igihugu, tuba turiko tugamburuka amategeko, kuko twese turangana imbere y'amategeko. Sinzi ko mwebwe muramuraba abajejwe ubutungane yo turiko turabaremera. Mbega ntibishoboka ko tworemurura abajejwe ubutungane? Izo sentare ntibishoboka twoziremurura? Hagize ibagora ni mwengengane muji inama. Iyo bibananiye murondere umugenzi wanyu abahanura mutarinze kuremera inzego z'ubutungane. Babura amatari mu bimenye yuko muri abavyeyi b'intara ntivyumvikana ingene baza kurondera umukuru w'igihugu. Bura amatari ari hari, egera n'abana banyu bagize ibibagora bagatata, mubatature mubahanure. None babura amatari kubera iki namwe mutagenda muyage n'abo bantu mubona uwarenganijwe n'utarenganijwe mubahanure kugira turemurure abacamanza abajejwe umutekano. Gerageza mukorane n'abene gihugu ducunge umutekano ntagire umuntu azosubira kugirira nabo wundi, kugira ngo ubukozi bw'ikibi bugabanuke mu gihugu. Dukore gushikaho abacamanza basigara nabo borohewe, gutyo niho bazoca izigororotse. None wogira imanza 1000 imbere yawe, bose bagusaba ko mu munsi umwe wobuzimaze vyokunda. Harambe ubutungane kuri bose, yego ubutungane butunganiriza bose, niryo soko ry'iterambere rirama.